Mwiriwe neza abanywanyi b'ibiganiro vyacu amurereye hose hirya no hino kw'isi twongeye kubifuriza gukomeza kugira ibihe vyiza cane tunabaye ikaze mu makuru akomakomeye cane yakomeje kugenda aravugwa muri uno mwanya amakuru yihuta akomeje kugenda aragaruka kubikomeje kugenda biratangazwa cane cane nga mu gihugu cacu c'u Burundi ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye vy'isi. Twibanda ku makuru akomeye cyane by'umwihariko bariko yibanda ku bigendanye n'umutekano, politique, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye, ndetse by'umwihariko tukibanda ku makuru akomeye cyane baravugwa nga mu gihugu cacu c'u Burundi ndetse no mu karere k'ibiyaga binini muri rusange. Turi mu masaha igicamunsi cange se arashira ku mugoroba wo kuri wa mbere kwigenekerezo g'icenda ukwezi no kw'icenda umwaka no 2024. Turabahaye ikaze mwese abatwumviriza nga kuri nombonesha kure ya channel yanyu ya Burundi News TV. Turabahaye ikaze by'umwihariko turebera hamwe ibikomeje kugenda biravugwa. Mu nyuma yuko kandi nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye ahejeje kuba yoshikanga mu gihugu c'u Burundi, mu nyuma yuko rero akubutse i Beijing mu gihugu c'u Bushinwa hakomeje kugenda haravugwa ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye. Mu nyuma yuko kandi abanyagihugu ndetse n'abandi bagiye batandukanye n'abayobozi bakomeje kugenda bibaza impamvu nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye yoba yaratinze kugaruka mu gihe abandi bategetsi b'ibikuru n'abakuru b'ibihugu rero bakomeje kugenda by'umwihariko baratebuka mu nyuma yuko iyo nama by'umwihariko yari imaze kuba yosoza, dore ko amakuru dushimangiriza yuko rero iyi nama yoba yarashojejwe by'umwihariko kwa gatanu w'iki cyumweru cyaheze. Abantu benshi bakaba ariko bibaza impamvu nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye yoba yaratinze, by'umwihariko byaje kubigenda biratahurwa ndetse biramenyekana yuko by'umwihariko yari ariko arivuza ndetse aritabwaho n'abaganga. Akimara gushikayo rero by'umwihariko twabahejeje akimara gushikayo by'umwihariko twababwiye yuko nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye n'umutambukanyi wiwe rero bahise bajyanwa mu mavuriro yahariya i Beijing mu gihugu c'u Bushinwa. Mu nyuma y'iko rero bari bamaze kugenda barafata ibifungurwa maze imibiri yabo ikaza kubyakira nabi cyane bakaza kugira allergie. Icyo gihe cyakora amakuru yavugaga yuko by'umwihariko bahise bitabwa mu buryo bwihuse kugira ngo babashe kuba bojya gukurikirana iyo nama yari ikomeye cyane, inama rukokoma yahuzaga ibihugu ngako mugabane wa Afrika ndetse n'icyo gihugu cateye imbere mu buhinga bugiye bitandukanye c'u Bushinwa. Mu nyuma y'uko kandi by'umwihariko iyo nama irangiye kuwa gatanu, bivuga ko abaganga bongeye gusaba nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye kubanza kuba yokongera kwivuza neza mu rwego rwo kugira ngo ataza kugenda aragirira ikibazo mu ndege, dore ko asanzwe aragenda mu ndege aba yateze kimwe n'abandi bagenzi y'isosiyete ya Ethiopia Airlines. Amakuru kandi atubwira yuko kandi ubwo yari akimara gushikanga mu gihugu c'u Burundi yaje gusanga ibintu byaradogereye, ibintu byarakomeye cyane, maze aza kuvuga yuko rero by'umwihariko bamwe mu bategetsi cyane barimo nka Ndirakobuca n'abandi bari basigiwe kurongora igihugu bashobora kuza gufungwa bitewe n'ibibazo bikomeje kugenda biribonekeza, ibyo yasize bikaba byaraje kugenda byikuba inshuro nyinshi. Hari kandi amakuru akomeye cyane turaza kugenda tugaruka tukarebera hamwe rero byinshi bidasanzwe bikubiye muri gahunda ndetse by'umwihariko, ndetse hakaba hari n'andi makuru akomakomeye cyane akomeza kugenda aradusumira ndetse by'umwihariko ndetse akaba akomeza kugenda aratubwira yuko hari amakuru yihuta agendanye n'imyanzuro ndetse by'umwihariko n'amasezerano yoba yarasinywe hagati y'ingabo ndetse no ku ruhande rwa leta y'u Burundi ndetse n'iki gihugu c'u Bushinwa. Byose turaza kugenda turebegarukaho turebera hamwe amakuru yihuta akomeje kugenda aravugwa. Turagaruka kandi muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, hari amakuru yihuta akomeza kugenda aravuga yuko urugamba rukomakomeye cyane ndetse urugamba rwongeye gukomera ndetse no kumera nabi muri uno mwanya cyangwa se muri uno munsi, aho by'umwihariko ingabo za Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo n'abo zifatanyije bakomeje kugenda by'umwihariko baragaye ibitero bikomakomeye cyane ku muhari wa M23. Amakuru avuga yuko kandi by'umwihariko ibi bitero byaje kugenda by'umwihariko birakora akazi gakomeye, icakora uyu muhari ukaba ukomeje kugenda by'umwihariko ubisubiza inyuma. Muri Nigeria ababarirwa muri 48 bamaze kwicwa n'iturika ry'imodoka itwara peteroli nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa. Mu gihe by'umwihariko turaza kugenda tugaruka ku yandi makuru menshi cyane akomeje kugenda by'umwihariko aravugwa mu nyuma y'uko intambara igihugu c'u Burusiya gikomeje kugenda kirohereza ibisasu biremereye cyane mu gihugu ca Ukraine. Ibihugu bishika kuri 2 bibarizwa muri NATO birashinja igihugu c'u Burusiya kirongowe na Perezida Vladimir Putin kuvogera ikirere cyabwo
nkuko bikomeje kugenda biratangazwa. Ni mu gihe ibihugu bimwe na bimwe rero byari bihejeje kugenda biravuga ko birambiwe n'ibisasu ndetse n'ubundi bugizi bwa nabi bugenda buraturuka by'umwihariko ku ngwano zikomeje kugenda ziragaragara ngaha muri iki gihugu ca Ukraine ndetse n'Uburusiya, aho ibisasu biremereye cyane bimwe biba byoherejwe mu gihugu ca Ukraine biturutse mu Burusiya, rimwe na rimwe bigenda bikagwa mu bindi bihugu bisa naho bibangikanye n'iki gihugu ca Ukraine. Ndabaye ikaze rero mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu abatwumviriza muherere mu bice bigiye bitandukanye, mwese turabaye ikaze tuyifuriza gukomeza kumererwa neza cyane. Abatwumviriza kandi by'umwihariko muherere nga mu gihugu cacu c'u Burundi mu ntara zigiye zitandukanye, turabifuriza kumererwa neza. Abatwumviriza namwe muherereye by'umwihariko nga ku mugabane wa Afrika, ku mugabane w'Uburaya, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'ahandi hose, turabifuriza intanguro nziza z'iyi indwi, tuyifuriza kandi kamaro y'Imana yokomeza kubana namwe. Niba yarubwambira ushise ngaha rero kuri namuresha kure ya channel yanyu ya Burundi News TV, sondaho handitse sabone kugira ngo ucira abana natwe 5 kuri 5, ucira abana natwe makuru n'ibiganiro tubashikiriza, ndetse by'umwihariko tunababwira yuko ahariho ushobora kuba woronka amakuru akomeye cyane agaruka kubigendanye n'umutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Turabahaye ikaze rero by'umwihariko aho gushika none amakuru tugiye kuyatangurira nga mu gihugu cacu c'u Burundi. Mukanya gaheze nibwo nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye ahejeje gushika nga ku kibuga mpuzamahanga gikuru ca Bujumbura kitiriwe Melchior Ndadaye. Ni ikibuga cy'indege by'umwihariko kigiye gutangura kwagurwa bigizwemo uruhare na societe y'Abashinwa, ndetse by'umwihariko amafaranga menshi azifashishwa akaba by'umwihariko azaturuka mu mufuka wa societe y'Abashinwa. Hari bamwe badatinya cyangwa batajya umunwa mu kuvuga ko kandi aya masosiyete yo basanzwe afise akaryo rero mu nyuma yuko iki gihugu c'Ubushinwa kigiye gufata iya mbere mu kuza kubaka inganda ndetse n'indi bikorwa bitandukanye bizaba birafasha rero mu kwimba ubutare bwabonetse nga mu gihugu c'u Burundi. Ibi byose rero akaba ari zimwe mu nyungu z'Abashinwa bagomba kuba bararonka nga mu gihugu cacu c'u Burundi. Hari amakuru yakomeje kugenda aravugwa rero by'umwihariko ku bigendanye n'itsinda ry'umukuru w'igihugu nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye, mu gihe abandi bategetsi bari baravuye muri iyi nama rugikubita ku munsi wa gatanu w'iki cyumweru giheze, ariko we akaba yaraje kugenda yongeraho indi minsi myinshi. Amakuru yihuta aravuga ko kandi uyu mukuru w'igihugu yoba yarahuye n'ibibazo bikomakomeye cyane. Bwa mbere agishikayo rero twarabahaye inkuru iri update yavugaga yuko rero yaje kugenda ahita ajya kwitabwaho n'abaganga we n'umutambukanyi wiwe nyine Angelina Ndayishimiye. Mu nyuma y'iko rero hari bifungurwa bari babashije kugenda bakira bitewe nuko batari babimenyereye, ngira ngo murazi neza yuko ngaha mu gihugu c'Ubushinwa bagira ibifungurwa byabo akenshi bisa naho biteye ukwabyo, bikaba byaraje kugenda by'umwihariko bitakigwa neza n'imibiri y'aba bategetsi. Biba ngombwa rero ko baza kugenda bitabwaho n'abaganga. Icakora amakuru avuga ko rero bagerageje by'umwihariko kuba abo boshika muri iyi nama nubwo imibiri yabo itari imeze neza. Ngira ngo abantu barabonye isanamu yakomeje kugenda irahererekanywa by'umwihariko ku mbuga ngurukana bumenyi yerekanaga nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye atameze neza ndetse anarembye cyane, ndetse yicaye n'ahagana inyuma ku intebe isa naho ari yiwe wenyine. Amakuru avuga ko by'umwihariko yararembye cyane ku buryo by'umwihariko byabaye ngombwa ko bamushirira intebe ahagana inyuma hiwe nk'uko byaje kugenda biragaragara. Mu nyuma y'uko rero iyi nama yari hejeje kwa gatanu w'iki cyumweru duhejeje inyuma, yongeye kwiye gusabwa n'abaganga ko yo kwitabwaho mu buryo bwihariye ndetse n'umutambukanyi wiwe mu rwego rwo kugira ngo nyine babashe kuba bogera mu ndege bameze neza, dore ko bavugaga yuko rero ashobora kuba yogerera ibibazo bikomakomeye cyane mu ndege nk'uko amakuru yihuta akomeza kugenda aradushikira. Niko byagenze rero, akaba ari nayo mpamvu yaje kugenda iratuma batinda gushikira ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi nk'uko byaje kugenda biratangazwa. Mu nyuma y'uko kandi amahejeje kwashika yaje gusanga ibintu byarakomeye, ibintu byaradogeye ndetse ibintu byarakomakomeye cyane, hafi y'uko abanyagihugu bendaga gutegura imigumuko ikomeye cyane, ndetse iyi myerekano ikaba yashoboraga kuzangiza ibintu byinshi ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ariko kandi byaje gutuma nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye we yifatira ku gahanga bamwe mu bategetsi bagiye batandukanye, haba abarongoye intwaro ndetse n'abarongoye ubundi butegetsi bugiye butandukanye ngaha mu gihugu c'u Burundi. Avuga ko rero bashobora kuza gutabwa mu mvuto. Icakora kandi ku rundi ruhande bamwe bavuga ko rero ari ukuvuga gusa, atakemezo gikomakomeye cyane ashobora kuba yofata ku bayobozi bakomeye ngaha mu gihugu c'u Burundi. Urugero by'umwihariko ni nka General Prime Niyongabo asanzwe afise ijambo rikomeye cyane ngaha mu gihugu c'u Burundi, ndetse by'umwihariko
by'umwihariko akaba anagira uruhare rukomakomeye cyane by'umwihariko mu gutegura ibikorwa bya gisirikare. Harimo abatajya umunwa rero mu kuvuga ko uyu mutegetsi iyo yaramaze gufata iki gisirikare by'umwihariko akaba yarakigize nk'akarima kiwe, ni mu nyuma y'uko kandi amafaranga yose abagenerwa ndetse n'ibindi bikorwa byose bibanza kuba byonyura mu maboko y'uyu mugabo nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Amakuru yihuta kandi by'umwihariko avuga ko hitezwe kubona impinduka zishobora kuza gukorwa na nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye mu nyuma y'uko rero asanze ibintu byarakomeye ndetse byaradogereye, ariko abandi bakaba baca bavuga ko by'umwihariko atakintu ashobora kuza kubikoraho ndetse gushika ubu ngubu n'ubundi. Amakuru yihuta akaba avuga ko icimuraje inshinga ari ugutegura ibikorwa bigendanye by'umwihariko n'amatora yimirijwe umwaka uza, umwaka wa 2025 nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira muri rusange. Icakora kandi hamaze kugenda hamenyekana byinshi bya bikubiye rero n'ibidasanzwe bivuye mu Burundi, by'umwihariko mu Burundi bishobowe by'umwihariko bishowe n'Ubushinwa, by'umwihariko hakaba hari ibikorwa bigiye bitandukanye bizaba birahuza igihugu cy'Ubushinwa ndetse n'icy'u Burundi, cyane cyane bikubiye mu masezerano ndetse n'inyungu zavuye muri iyo nama imaze iminsi iraba. Hari bidasanzwe rero bivuye mu Burundi by'umwihariko cyane cyane ibidandazwa bizaba biravanga mu gihugu cy'u Burundi byerekezwa mu gihugu cy'Ubushinwa ntabwo bizosubira kugenda birariha ikori ryo kwinjira cyangwa se imisoro yo kwinjira mu gihugu cy'Ubushinwa. Itariki cyangwa igenekerezo ry'umunani Nyakanga umwaka wa 2024 umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye by'umwihariko yaje kugenda atangaza byinshi cyane bigiye bitandukanye, ndetse by'umwihariko akaba yaje kugenda yemeza neza ko by'umwihariko urugendo rwiwe rwagenze neza cyane. Nubwo yageze by'umwihariko mu gihugu cy'u Burundi mu masaha aheze, by'umwihariko abavugizi biwe batangaje neza ko yatahutse ku ingerekerezo ry'umunani avuye mu ikoraniro rero ryahuzaga igihugu cy'Ubushinwa ndetse n'ibihugu byo ku mugabane wa Afurika, nk'uko bishikirizwa rero n'umuvugizi w'umukuru w'igihugu Rosine Gatoni. Evariste rero Ndayishimiye yarabonanye n'umukuru w'igihugu cy'Ubushinwa Xi Jinping. Muri uwo mubonano kandi Ubushinwa rero bwarahaye Uburundi ingabire ingana miliyoni 100 z'amafaranga y'Ubushinwa rero yo gushigikira ibikorwa by'iterambere. Ubushinwa rero kandi bwaremeye ko gufasha Uburundi kwagura ndetse no gusanura ikibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye. Ikibuga rero c'Ubushinwa cyemerewe kubakira rero igihugu cy'u Burundi cy'Ubushinwa rero cyemerewe kubakira by'umwihariko Burundi inzu ubushikiranganji bw'imigenderanire ndetse no gufashanya by'ibihugu cy'u Burundi buzokoreramo nk'uko biko biratangazwa. Mu gisata rero c'ubudandaji Ubushinwa bwafutse amakori by'umwihariko mu bidandazwa bivuye mu gihugu cy'u Burundi. Rusine Gatoni agira ati muri iyo nama kandi Uburundi bwaratereye igikumu rero by'umwihariko ku masezerano yo gushora ikawa mu gihugu c'Ubushinwa. Ngibi rero ibintu bine rero Uburundi bwunguka mu bigenderanire bufitanye n'iki gihugu c'Ubushinwa. Ibyegeranyo by'ikigo rero gitorokanya ibiharuro mu Burundi by'umwihariko byerekana ko rero mu myaka ku 10 iheze Ubushinwa rero ciri mu bihugu bitatu Uburundi busumiramwo rero ibintu byinshi cyane. Mu mwaka wa 2013 Burundi bwasumira mu Bushinwa rero ibintu biciye imiliyaridi zishika ku ijana n'icyenda y'amarundi. Iyo soko kandi yagumye yaguka mu mwaka wa 2023. Abarundi baguriye rero abadandaza b'Abashinwa rero ibintu biciye imiliyaridi 439 z'amafaranga y'amarundi. Si byo gusa Abarundi kandi barashoreye ibidandazwa mu Bushinwa mu mwaka wa 2013. Uburundi rero bwashoye muri ico gihugu ibintu biciye imiliyoni zirenga 442 y'amahera y'amarundi. Naho rero biri uko nguko agaciro k'ibidandazwa Uburundi bushora rero muri ico gihugu kariyongereye by'umwihariko mu mwaka wa 2023. Uburundi bwashoye rero mu Bushinwa ibidandazwa biciye imiliyaridi 16 nk'uko tubisanga rero mu itegeko ritegekanya amahera leta irakoresha uyu mwaka rero by'umwihariko igihugu c'Ubushinwa cahaye Uburundi ingabire yo gukora rero ibarabara rikatara riva kuri R1 rica kuri nimero 9. Iyo ngabire kandi irarenga imiliyaridi 71 z'amafaranga y'amarundi.
Ibanki ya Exim Bank China yaguranye Uburundi rero amahera y'ababa rero y'ababa imiliyaridi 11 z'amafaranga y'u Burundi zo guteza imbere imbonesha kure nkuko bikomeza kugenda biratangazwa. Ibi ni bimwe mu byibonekeza bigaragaza neza ko rero uyu mubano waba waragenze neza ndetse waba waragiriye umumaro by'umwariko abategetsi ku mpande zombi, ariko kandi hakomeje kwibazwa ico nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye ashobora kuza gukora mu gihe yasanze ibintu bikomakomeye ngaha muri kino gihugu c'u Burundi. Hakomeje kuvugwa kandi akamaramaza k'ingabo z'abarundi zikomeje kugenda zongera kugwa umusubirizo mu ngwano zikomeje kugenda zirabera muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, nkuko umunsi ku munsi amakuru akomeza kugenda aradusumira. Guhera ku munsi w'ejo wa Mungu ku igenekerezo ry'umunani kwezi kw'icenda mwaka 2024 haravuzwe ingwano zikomakomeye cane, ingwano zikomeye zihuta ndetse zaje kugenda zinatuma abatari bake by'umwariko baza kongera kugwa muri ivyo bitero. Amakuru yihuta cane avuga ko rero usibye urugamba rukomakomeye cane rwabaye ku munsi w'ejo, uyu munsi urugamba rwongeye kugenda rurakomera ndetse amakuru yihuta akaba navuga yuko by'umwariko ingabo z'u Burundi nazo zikomeje kugenda zirarugwana, ariko kandi zikaba zikomeje kugenda zirahura n'ibibazo bikomakomeye cyane nkuko amakuru akomeza kugenda aradushikira. Ingwano hikaze hagati y'abazarendo n'inyeshamba za M23 kuri uyu wa mbere rero yaramukiye mu mujyi wa Muheto muri teritwari ya Masisi, aho rero urusaku rw'imbunda ziremere cyane n'izindi ntoya rwumvikanye muri kariya agace mu nkengero zaho, nkuko rero amakuru agera kuri Kivu Morning Post yakomeza kugenda arabivuga. Uyu munsi rero n'uwa kabiri w'ingwano hagati y'impande zombi, abenshi mu banyagihugu rero bakaba baje kugenda bahungira imuzihe. Kuri iki cyumweru hari kwigenekerezo ry'umunani nzeri mwaka 2024 ingwano yaradutse hagati y'ingabo za Kongo n'abafatanyabikorwa babo n'inyeshamba z'umuhari wa M23 muri Kivu y'Amajaruguru, aho izi ngwano zibanze rero ku muhanda wa Nyamitaba Muheto, abawazarindo bafatanyije na FARDC n'ingabo z'u Burundi bakaba barabashije kugenda barasubizwa inyuma. Guhera mu gatondo ko kuri uyu wa mbere rero by'umwariko havuzwe ingwano zikaze cyane hagati y'inyeshamba za M23 ndetse n'abawazarendo kuva mu masaha 9 z'urukerera Imuheto, Kanzenze, Kanyatsi no muri teritwari ya Nyamitaba, muri teritwari ya Masisi, Sheferi ya Bashari, Karembe, nkuko byaje kugenda biratangazwa. Kuva kwa kabiri w'icumweru giheze rero biravugwa ko M23 yohereza ubutumwa rero busaba abanyagihugu ba Mushabambwe Ruza ahitwa Ruza Bundase Rushashi muri grupuma ya Tongo rero teritwari ya Rucuro kuva muri iyi midugudu rero kugira ngo bashake gutangizamo rero ibikorwa byo guhiga abawazarendo bari muri kariya gace no hafi yako. Abanyagihugu rero bakaba bari abanyagihugu bimuwe rero biganje muri Bambo ndetse no mu mashuri ndetse no mu miryango y'abakiriye nkuko bikomeza kugenda biratangazwa. Urugamba rukomeje kugenda rurakomera kandi mu gihe impande zombi zikomeje kugenda zigaragaza neza ko by'umwariko zirabwira ibimenyesha makuru yuko hoba hariho gahunda yo kubahiriza agahenge. Icakora amakuru yihuta aravuga ko kandi ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo bakomeje kugenda bagerageza ndetse by'umwariko bakomeza kugenda bagaragaza ndetse banerekana neza yuko by'umwariko biteguye gukomeza gutangiza urugamba ndetse bazashigwa ndetse bazatuza aruko umuhari wa M23 bawambuye ibice byose ufise. Ndetse binavuga ko kandi mu nama iherutse kubera Beijing mu gihugu c'Ubushinwa abategetsi ku ruhande rwa Kongo ndetse n'u Burundi barasubiriye kongera kuyaga ku bikorwa bigenda no gutezanya imbere mu bigenderanye n'umutekano, ndetse by'umwariko haza kugenda hiyemezwa gahunda yuko hari bamwe mu basirikare bazongera guturuka mu gihugu c'u Burundi bakerekezwa angaho muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Icakora by'umwariko byavuzwe ko ari umugambi nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye yagombaga kubanza kuganiriza abarongoye ingabo nga muri kino gihugu cacu c'u Burundi. Mu gihe kandi urugamba rukomakomeye cyane rukomeje kugenda rurafata indi ntera by'umwariko nga mu gihugu ca Ukraine n'Ubushinwa naho rurakinga babiri, by'umwariko ingwano zikomeje kugenda zirafata indi ntera nkuko bikomeje kugenda biravugwa muri rusange.
ibihugu bya Latvia ndetse na Romania by'umwihariko bibarizwa mu muryango wa NATO by'umwihariko bashigikiye igihugu ca Ukraine batanguye kugenda baratera kamo bakaba bavuze ko indege zitagira abaderevo z'Uburusiya ziko ziravogerera ikirere cyabyo ndetse bavuga ko rero ibyo ngibyo badashobora kuba bo byemera. Ni mu gihe hakomeje kugenda haraba ingwano zikomakomeye cyane ndetse igihugu c'Uburusiya kikaba gikomeje kugenda kirohereza zimwe mu ndege zikomakomeye cyane zizwi nk'amadrone atagira abayatwara ndetse by'umwihariko akaba ari zimwe mu drone ziri kugenda zifashishwa mu kugaba ibitero bikomakomeye cyane ndetse akaba ari ibitero biri kuza biragira ingaruka ku banyagihugu bo muri Ukraine ndetse ikindi izi drone zikaba ziriko ziragendera ku muvuduko udasanzwe. Romania yavuze ko indege itagira abaderevu y'Uburusiya rero yinjiye mu kirere cayo mu gihe cy'ibitero bya nijoro rero yambutse uruzi rwa Nadube mu gihugu c'abaturanyi ca Ukraine mu rukerera rwo ku cyumweru mu gihe rero icyo gihugu cindi cya Latvia cyavuze ko kandi imwe yaguye mu burasirazuba bw'igihugu kuri uwo munsi nk'uko bitangazwa. Minisiteri y'ingabo rero y'igihugu ca Romania yavuze ko bohereje indege z'intambara za F-16 kugira ngo zigenzure ikirere cyayo by'umwihariko kandi ko by'umwihariko hakomeje gushakishwa ibisigazwa bya drone ahantu ishobora kuba rero yaraguye hafi y'umupaka. Nta makuru kandi yahise avugwa ku bapfuye cyangwa se ku byo yaba yarangije nk'uko bitangazwa. Romania kandi by'umwihariko yamaganye byimazeyo kandi ubushotoranyi bushya bwazanywe n'ibitero bitemewe cyane bya Moscow nk'uko rero iyi nkuru tuyikesha Al Jazeera ikaba imwe muri televiziyo zikomakomeye ku isi y'abanyakatari. Hagati aho kandi perezida wa Latvia yitwa Edgars Rinkēvičs yavuze ko indege itagira abaderevu cyangwa abapilote y'Abarusiya yaguye mu burasirazuba bw'akarere k'icyo gihugu muri rusange. Minisiteri y'ingabo yanavuze ko kandi drone yari yinjiye mu kirere cy'igihugu iturutse muri Belarus by'umwihariko maze igwa by'umwihariko mu nkengero za Rezekeni umujyi utuwe n'abantu bagera ku bihumbi 250 ku birometero 55 mu burengerazuba bw'Uburusiya na kilometero 75 uvuye i Belarus umufatanyabikorwa w'akadasohoka w'iki gihugu c'Uburusiya. Mu minsi iheze rero nibwo perezida wa Belarus Alexander Lukashenko yashimangiye ndetse anagaragaza neza ko yiteguye gushigikira umunywanyi we ndetse n'inshuti magara ye perezida Vladimir Putin mu bikorwa byo kugira ngo abashe kuba yotsinda urwo rugamba. Ishakora kandi by'umwihariko hamaze iminsi harakorwa inama zikomakomeye cyane, inama zagiye zirakorwa n'abategetsi cyane cyane ababarizwa muri NATO, inama zaje kugenda zivuga ko rero iki gihugu ca Ukraine nacyo kigomba guhabwa ubufasha bukomeye cyane kugira ngo kibashe kuba cyo kwitwara neza muri bino bikorwa by'iyi ntambara nk'uko bikomeje kugenda biravugwa. Dusubira mu masaha ari imbere.